Uyu munsi tukaba tugiye kubashikiriza ibihugu 10 bikenye muri 2022 kw'isi. Afrika yonyene ico mwomenya nuko ifisemwo ibihugu 9. Ndabashikiriza kino kiganiro ndi Blaise Journaliste. Nimba wipfuza ko uzohora wumva bino biganiro dukora ja kuri YouTube channel yanje ugire sabone kuri Blaise Journaliste. Uzohora uronka notification buri munsi tuzohacisha ikiganiro gishasha. Mu bihugu 10 bikenye mu mwaka wa 2022 kw'isi, umugabane wa Afrika wonyene ufisemwo ibihugu 9. Nkuko inyandiko World Population Review ikesha ibanke y'isi ivyerekana. Ibi bihugu bikenye kw'isi vyiganjemwo ivyo munsi y'ubutayu bwa Sahara, vy'umwihariko bihorana intambara z'urudaca ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro ihora isagarira abatuye ivyo bihugu. Iyo banke y'isi ikora urutonde rw'uko ibihugu bikize canke bikenye kw'isi hashingiwe ku musaruro rusange w'igihugu ico bitwa Gross National Income GNA mu mpfunyapfunya. Ugereranije n'umubare w'abanyagihugu ico gihugu gifise, aho harugwa amafaranga igihugu cinjije mu mwaka akagabanwa n'abanyagihugu bacu. Ibipimo vya GNA bipima agaciro k'ibicuruzwa na service vyose bikorerwa mu gihugu runaka, ndetse n'amafaranga igihugu cinjiza binyuze mu masoko mpuzamahanga n'ishoramari ryo mu mahanga canke umutungo utimukanwa, bigatuma ifatwa nk'igipimo c'ukuri c'ubuzima bw'umukungu bw'igihugu. Ubusanzwe GNA igaragazwa mu buryo bubiri, aho ipimwa mu madolari ikabagwa hakoreshejwe uburyo bwitwa Atlas bugereranya amadolari ya Amerika kw'ifaranga rya buri gihugu, canke uburyo bwitwa Purchasing Power Parity canke pezi 3 mu mpfunyapfunyo International Dollars, ahagereranwa amafaranga mpuzamahanga n'agaciro k'idolari rya Amerika mu mwaka runaka. Ibihugu bibagwa na banke y'isi ntibikenye kandi vyinjiza amafaranga make cyane ni ibifise GNA itarenza amadolari ya Amerika agera ku 1046. Bivuze ko impuzandengo y'amafaranga yinjizwa n'umunyagihugu w'ico gihugu ku mwaka ari hasi ya miliyoni n'ibihumbi 30 uyaharuye mu mafaranga y'amarundi. Uretse iki gihugu ca Afghanistan cyo muri Aziya kigaragara kuri uru rutonde ku mwanya wa 6, ibindi bihugu 9 bikenye cyane muri uyu mwaka n'ivyo muri Afrika, aho Uburundi buza kwisonga. Uko ibihugu bikurikirana mu bukene bw'amadolari abanyagihugu bavyo binjiza ku mwaka no kugukurikira. Ku mwanya w'10 turahasanga igihugu ca Niger. Niger umunyagihugu waho ku munsi yinjiza amadolari 540. Twabwiye yuko uko ibi bihugu bikurikirana mu bukene n'amadolari abanyagihugu bavyo binjiza ku mwaka. Ico gihugu rero ca Niger twabonye ko ari cyo dusanga ku mwanya w'10, aho umunyagihugu wacu ku mwaka yinjiza amadolari 540. Liberia turayisanga ku mwanya w'9, aho umunyagihugu waho ku mwaka yinjiza amadolari ya Amerika 530. Igihugu ca Centrafrica turagisanga ku mwanya w'8, aho umunyagihugu wacu ku mwaka ashobora kwinjiza amadolari ya Amerika agera ku 510. Igihugu ca Eritrea turagisanga ku mwanya w'7, aho umunyagihugu wacu ku mwaka ashobora kwinjiza amadolari ya Amerika agera ku 510 nyene, kinganya n'iki gihugu ca Centrafrica. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu ca Afghanistan, naco umunyagihugu wacu arashobora kwinjiza amadolari 500 ku mwaka. Imbere yaho turahasanga igihugu ca Sierra Leone, naco umunyagihugu wacu arashobora kwinjiza amadolari 490 ku mwaka. Ku mwanya wa 4 turahasanga igihugu ca Madagascar, naco umunyagihugu wacu ku mwaka arashobora kwinjiza amadolari 480. Ku mwanya wa 3 turahasanga igihugu ca Mozambique, aho umunyagihugu wacu ku mwaka ashobora kwinjiza amadolari ya Amerika 460. Ku mwanya wa 2 turahasanga igihugu ca Somalia, aho umunyagihugu wacu ku mwaka ashobora kwinjiza amadolari 310. Aho ku mwanya wa mbere rero tuhasanga iki gihugu giherereye muri Afrika y'ubuseruko
citwa Uburundi, aho umunyagihugu waco ku mwaka ashobora kwinjiza amadolari agera ku majana 270. Uru rero rukaba rwari urutonde rw'ibihugu 10 vya mbere bikenye mu mwaka wa 2022 kw'isi yose. Ibi rero n'ivyashizwe hanze ni banki y'isi yose ifatiye ku vyinjizwa n'abanyagihugu bo muri ico gihugu n'ivyo bakonsoma ku mwaka. Je nabashikiriza kino kiganiro nkandi Breze journaliste, nkabasaba abantu mwese mutaragira subscribe ko mwosimbira ko kugira ngo buri munsi nzohacisha ikiganiro gishasha muhore muronka notification. Uyu munsi tukaba tugiye kubashikiriza ibihugu 10 bikenye muri 2022 kw'isi. Afrika yonyene ico mwomenya nuko ifisemwo ibihugu 9. Je ndabashikiriza kino kiganiro ndi Breze journaliste. Nyimba wipfuza ko uzohora wumva bino biganiro dukora, ja kuri YouTube channel yanje ugire sabone kuri Breze journaliste, uzohora uronka notification buri munsi tuzohacisha ikiganiro gishasha. Mu bihugu 10 bikenye mu mwaka wa 2022 kw'isi, umugabane wa Afrika wonyene ufisemwo ibihugu 9. Nkuko inyandiko World Population Review ikesha ibanki y'isi ivyerekana. Ibi bihugu bikenye kw'isi vyiganjemwe ivyo munsi y'ubutayu bwa Sahara, vy'umwihariko bihorana intambara z'urudaca ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro ihora isagarira abatuye ivyo bihugu. Iyo banki y'isi ikora urutonde rw'uko ibihugu bikize canke bikenye kw'isi hashingiwe ku musaruro rusange w'igihugu ico bitwa Gross National Income, GNA mu mpfunyapfunya, ugereranije n'umubare w'abanyagihugu ico gihugu gifise, aho harugwa amafaranga igihugu cinjije mu mwaka akagabanywa n'abanyagihugu baco. Ibipimo vya GNA bipima agaciro k'ibicuruzwa na service vyose bikorerwa mu gihugu runaka, ndetse n'amafaranga igihugu cinjiza binyuze mu masoko mpuzamahanga n'ishoramari ryo mu mahanga canke umutungo utimukanwa, bigatuma ifatwa nk'igipimo c'ukuri c'ubuzima bw'umukungu bw'igihugu. Ubusanzwe GNA igaragazwa mu buryo bubiri, aho ipimwa mu madolari ikabagwa hakoreshejwe uburyo bwitwa Atlas bugereranya amadolari ya Amerika kw'ifaranga rya buri gihugu, canke uburyo bwitwa Purchasing Power Parity canke pezi 3 mu mpfunyapfunyo International Dollars, ahagereranwa amafaranga mpuzamahanga n'agaciro k'idolari rya Amerika mu mwaka runaka. Ibihugu bibagwa na banki y'isi ntibikenye kandi vyinjiza amafaranga make cyane ni ibifise GNA itarenza amadolari ya Amerika agera ku 1046. Bivuze ko impuzandengo y'amafaranga yinjizwa n'umunyagihugu w'ico gihugu ku mwaka ari hasi ya miliyoni n'ibihumbi